no musi rero hari haje abantu nuvuga ko bikora utwabo mugabo bafise ibikorwa basanzwe bakora na cyane mu bijanye no kugira icyo mu Kifaransa bita digitalisation, kugira ubuhinga bwa none mu bisata bitandukanye by'igihugu. Aba rero baje ngaho no munsi tweko turakorana, twakora inama n'abashikiranganje bitandukanye kugira twumve ibikorwa bagiye gukora kungene neza. Nkuko mubizi araheze hafi indwi zibiri twagize inama tuvugana igitabo, twemeza igitabo cyo kungene tuzoshira ku murongo bijanye n'inzandiko ndangamuntu. Mu bisanzwe rero aba bavuga ko baje gushira mu ngiro icyo twashitseko kugira turonke akarangamuntu kadahanagurika kandi kari ku giciro kibangutse abarundi bose bashobora kuronka. Aba bazokora n'ikindi gikorwa kindi kijanye no kugira twokwita ifishi muri rusansuma muzoba mwakuza kugira abarundi twese tube twanditse ahantu hana mu nkaratasi cyangwa mu bitabo twe tube twanditse mu buhinga bwa none, ubuhinga budahanagurika, ku buryo bya bindi abantu bagenda yaragize mariage agaca yagize nk'imuyinga agaca agenda imakamba agaca agira iyindi cyangwa akiyandika kurindi zina cyangwa agahindagura ibintu uko yishakiye cyangwa nk'umunyamahanga agahita yita umurundi agashyiraho nk'akarangamuntu k'umurundi. Ibyo byose bizoca bihagarara. Nivyo rero aba bantu bari bagiye kugira tuvugane, twavuganye kandi twashikanye, twumvikanye ko ejo hari urukaratasi ruzosinywa n'ubushikiranganji babijejwe kugira turabe kungene cyotangwa kuja mu ngiro habo barondegwe uburyo, kandi ndizeye yuko abarundi twese zobironka inyungu